Muchas gracias, misionero Miguel urakoze Bermúdez cyane Marín, missionnaire Miguel Bermúdez y Marín todos los hermanos allá na bene en data bose Acapulco, bari hariya muri Guerrero, Acapulco México, muri Guerrero con el pastor, Mexique hamwe n'umupasitori el reverendo Abraham umwungere Liberato, Revera Abraham Liberato y todos los hermanos allá na bene reunidos, data bose y bakoraniye también yo los que nos están viendo nabo bariko a través baratubona biciye del kuri satélite satellite Amazonas o canke internet, kuri internet y los que están aquí presentes n'abari ngaha muri iki kibanza. también. Que Dios nos bendiga Ese Imana grandemente yoduhezagira en cyane esta mañana. uyu munsi Tenemos el tema dufise del ikigwa misterio cyitwa de ngo lo que oyó Juan, ibanga ry'ibyo Yohana pero yumvise que no pudo ariko escribir. ntiyavyandika, Él usó la escritura yakoresheje icyanditswe en del libro del Apocalipsis, mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana en el capítulo 10. mu kigabane cy'icumi. Leemos allí Reka dusome el ngaho versículo umurongo capítulo 10, ikigabane versos cy'icumi umurongo 5 y 6. wa 5 na 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, umumarayika levantó nabonye su mano ahagaze al ku cielo kiyaga n'imusozi y amanika juró ukuboko por el que kw'iburyo vive por los agutunga siglos mu de los ijuru siglos, arahira ibaho que ibihe creó el cielo y las bitazoshira cosas que yaremye están en ijuru él, n'ibirimwo y n'isi la n'ibirimwo tierra y las cosas que n'ikiyaga están en n'ibirimwo. ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo Ati no sería ntibigitevye. más. Y él escribe allí yaranditse ko ngaho de ngo redención. mu bucunguzi. Pueden tomar asiento, por favor. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Nos dice en el mensaje turabwirwa mu butumwa los genes bwitwa ngo de la palabra uduce tugize Predicado ijambo 5 de bwavuzwe enero 5 z'ukwa mbere del mu 1992 aquí en Cayey, 1992 Puerto Rico, muri dice, Cayeye Puerto Rico aravuga ati así que podemos ver rero que turashobora para la kubona cosecha ko mu se requiere isarura al final la ku lluvia iherezo tardía, hakenerwa que imvura es la lluvia de la y'urushana enseñanza ariyo mvura de los y'inyigisho 7 truenos de y'imituragaro Apocalipsis. ndwi yo mu vyahishuriwe Capítulo Yohana ikigabane 10. c'icumi En el libro de citas, mu gitabo c'imirongo página ku rupapuro rwa 84, 84 párrafo agace 710. k'amajana ndwi na cumi nos dice, haratubwira hati y así que no Rero, debo tomar lo que alguien sintegerezwa otro diga. gufata icyo uwundi muntu Debe ser yovuga, inspirado. ntegerezwa Yo creo que guhumekerwa los 7 kandi ángeles ndizeye que ko abamarayika detienen estos 7 indwi truenos bafise iyo mituragaro lo ndwi conocerán. bazoyimenya. Y él allí escribe, We los arandika ko ngaho ángeles ngo detienen los abamarayika 7 truenos. nibo bahagaritse bakigumije Escribe imituragaro también los ndwi. 7 ángeles. Arandika ko kandi ngo abamarayika Y en el indwi libro de los sellos, mu gitabo cy'ibimatanijwe en la página ku rupapuro rw'amajana 4 na 466, 66 nos dice, aratubwira ati pero tan cierto como ariko ubwo nyene arriba, pero tan hejuru cierto aravuga ati como yo estoy parado aquí en la plataforma, nk'uko mpagaze ngaha esta ku noche gicaniro mw'iri tuve joro la revelación que naronse nos reveló. uguhishurirwa uko Y es yahishuye en una manera kandi triple. ni mu buryo bwigwijemo gatatu, Y uburyo ahora, bwikuvyemo con la gatatu. ayuda de Dios, Rero quiero hamwe no hablarles gufashwa de n'Imana una parte de ndagomba eso. kubabwira igice Entonces c'ivyo. ustedes, primeramente, Mwebwe rero veamos esto. ubwa mbere reka turabe Aquí ibi. está la revelación para Aha dar niho comienzo, hari uko guhishurirwa porque quiero gutanga decirles intango lo que yavyo, es. ngomba kubabwira Lo icyo que ari cyo. sucedió es Ibyabaye aquellos 7 truenos ni ya que mituragaro él ndwi escuchó, iyo we que le yumvise, fue prohibido ariko escribir, arabuzwa escribir. kuyandika. Ese es el misterio. Iryo Y escribe de ese niryo banga su arandika segunda ko ngo venida, ryo kuza kwe kwa kabiri detrás de esos 7 truenos riri inyuma y'iyo consecutivos mituragaro que ndwi salieron. ikurikirana yumvikanye. Ahora, ¿por qué? None ni kubera iki? Prosigamos a probarlo. Reka tubandanye tubihinyuze tuvyerekane. Iryo ni ryo banga ata muntu A Juan n'umwe le fue azi. prohibido Yohana escribirlo yarabujijwe y aún de kuryandika, conocer un símbolo. aranabuzwa no kumenya Porque ikigereranyo cyabyo aquí cyangwa está. ikimenyetso No cyaryo. había Kubera iki? ninguna actividad Ni en el ibi biri cielo. ngaha nta gikorane na Porque de kimwe otra cyongeye manera kuba mu ijuru, podría revelar kuko bitagenze el secreto. uko iryo banga ryari Ahora guhava lo ven. rihishurwa. Mbega ubu Si es tan murabibona tremendo, ni pues ikintu tiene que gikomeye ser cyane. incluido.
bitegerezwa kuba biri aho nyene kuko bitegerezwa kuba. Ariko igihe iyo mituragaro ndwi yumvikana, mumenye neza igihe haza abamarayika ndwi kugira ngo bavuze inzamba zabo, aho habayeho umuturagaro umwe. Yaranditse ko ngaho ngo ntihongeye kuba ugusenga, habaye agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Igihe Isirayeli yegeranywa, harabayeho inzamba imwe. Igihe kitazoba kigisigaye ukundi, hazoba inzamba ya nyuma, umuturagaro. Ariko aha dufise imituragaro ndwi, umwe uvuga inyuma y'uwundi, umwe, ibiri, itatu, ine, itanu, itandatu, indwi. Igitigiri gitunganye imituragaro ndwi, umwe uvuga inyuma y'uwundi. Yavuze nk'uko n'ingoga na n'ingoga, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, indwi. Ariko itariki irumvikana atawuyitahura, yandika ko ngo mu rurimi rutazwi. Aho avuga ngo mu Kiespanyol. Hanyuma amajuru nayo ntiyashoboye kwandika iby'iyo mituragaro kuko amajuru ntabizi, nta n'ikindi kintu na kimwe nacyo kibizi, kuko nta kintu kihari umuntu yokwifashisha ngo abimenye. Ni igihe cy'ikiruhuko. Byabaye ibintu bikomeye cyane ku buryo n'abamarayika batabimenyeshejwe. None ni kubera iki? Iyo Satani aza gushobora kumenya ivyo, kumbure yari konona cyane, kandi icyo ni ikintu we atazi. We arashobora gusigura ibyo ashatse byose cyangwa akigana izindi ngabiri izo arizo zose. Ese mwoba muri ko muriga? Ariko we ntashobora kumenya ibi bintu kuko nta nubwo vyanditswe no mu ijambo. Nibanga n'ikinyegezwa mu mwuzuro. Abamarayika n'abandi bose bagiye mu gacerere. Iyo baza kwikomana gatoya, ivyo vyari guhava bituma hahishurwa ikintu. Nico gituma banumye ntibongera kwikoma. Yaranditse ko ngo imituragaro ntiyanditswe. Indwi ni igitigiri gitunganye cy'Imana. Habaye iyo mituragaro ndwi ikurikirana, umwe uvuga inyuma y'uwundi. Iyo mituragaro ndwi yumvikanye nk'uko n'ingoga na n'ingoga, nk'uko umenga umuntu ariko aravuga ijambo urudome rumwe rumwe. Mumenye ko mw'icyo gihe Yohana yari aciye atangura kwandika, arabwirwa ati ntuvyandike. Yesu ntiyigeze abivuga namba, ntiyigeze abivuga ko. Yohana ntiyari gushobora kuvyandika, abamarayika nta na kimwe babizi ko. Mbega none ni iki? Ni bya bindi, ni bimwe Yesu yavuga ko n'abamarayika mu ijuru batari babizi. Yaranditse ko ngo Yesu ntiyavuze ko mituragaro. Na Yesu ubwiwe ntiyarabizi kuko yavuze ko Imana gusa ariyo yari ibizi. Ariko yaratubwiye ko nitwatangura kubona ibimenyetso biriko biragaragara. Ubu rero ndibaza muri ko muratahura cyane. Ubu turashobora kubona ibimenyetso. Rero Satani yashobora kubigumya akavyakira. Nk'akaroro, wewe ushaka ko ikintu kiba vyiza, rero nimunyizere ku bw'aya majambo mvuze gusa. Ariko mbaye mfise imigambi yo gukora ibintu kanaka, aca yandikaho ngo wewe nimba wifuza ko ikintu coba, ndazi yuko ntushobora kubibwira umuntu n'umwe. Si kuvuga yuko uwo muntu yoca agenda aravyararaza, ahubwo ni kubera ko Satani yovyumva. Ariko Satani ntashobora kwinjira mu mutima wanje kuko Imana iba ibimatanishije ikimenyetso cya mpwemu yera. Icyo kintu rero kiba kiri hagati y'Imana nanje. Sekibi nta na kimwe amenya wewe utarabivuga.
aho rero we araheza akabyumva. Naragiye ndabwira abantu ko mfise imigambi yo gukora ibi canke biriya, kuva ngaho ukabandanya nkaca mbona Sekibi ariko aranzanira ikirogoya n'ibindi birogoya kugira ngo abanze anyitanga imbere, ariko ndonze uguhishurirwa kw'Imana simvuge na kimwe. Ivyo rero bibi bintu bitandukanye. Mwibuke, Satani azogerageza kwigana, azogerageza kwigana ibintu byose ishengero rikora. Uko niko yagiye arakora muri kahise. Yaranditse ko ngo mu bihendwi, no kuvuga mu bihendwi by'ishengero. Ubu rero turabibona neza muri Antikristo, ariko iki cyo ni ikintu cy'umwihariko we atazoshobora kwigana. Ku bijyanye n'ibyo ntihazobaho abantu bavyigana bagira fotokopi yavyo. Ni kubera ko Sekibi atabizi, nta n'uburyo buhari bwotuma ashobora kubimenya. Uko n'ugukwegwa kwa gatatu, kandi nta na kimwe azi kuri ivyo, ntabitahura. Ariko hariho ibanga riri munsi y'ivyo bintu. Imana ihabwa icyubahiro ahasumba byose. Sinari bwigere niyumvira nk'uku mu myaka yose narimbayeho, uretse gusa maze kubibona. Ubu rero ndazi intambwe ikwirikiriye ariyo. Yaranditse ko ngo ukuza kwa kabiri k'umwami Mose na Eliya, ariko sinzi, arandika ko ngo igihe cy'umunani, ariko sinzi ingene nobisobanura, ariko ntihagisigaye igihe kinini. Arandika ko ngo sinzi kubitangira insiguro, byari mu rurimi rutazwi. Ndafise byanditse ngaha hati ivyo ntivyaba. Aca yandika ko ngo Mose, mwebwe muzoshobora kuraba mwaka gatabo kanje, garukiriza aho nyene ntubandanye. Jewe simenyereye kuba umuntu w'umufana, aha ndiko ndavuga ukuri, ariko mwibuke ka karato gato kamwe nagerageza gutangira insiguro nk'igihe navuga yuko ubugingo ari na bya bindi n'ibindi. Ivyo vyose byatumye haca haza abantu bigana baciye bazi inyuma yanje. Nk'igihe nafata ikiganza cy'umuntu hagaca haba kujugumira, abantu bose baciye bakora ivyo bintu vyo kujugumira mu maboko. Ariko mwibuke igihe we yanduza akambarira ati uku n'ugukwegwa kwa gatatu, kandi nta n'umwe azobimenya. Muravyibuka, amayerekwa ntiyigera areka gushitswa, ahubwo yamara ukuri gutunganya. Arandika ko ngo amayerekwa ntiyigera areka gushitswa ngo aburizwemo. Arandika ko kandi ngo ivyo umuvugishwa n'Imana yabonye. Arandika ko kandi duto ngo agatabo gato. Rero mwibuke kandi na rya yerekwa rya wa mugwi mwene data Charlene. Narababwiye muri iyi ndwi ko hari ikintu kiriko kiraba. Vyose biriko biraba hirya no hino yacu, ariko sinzi ko mwebwe mwoba mwari mwavyanditse canke mutavyanditse. Muribuka rya yerekwa ry'umugwi w'abamarayika. Umugwi w'abamarayika igihe nava ngaha nkaja muri Arizona, muribuka bwa butumwa bwiswe ngo mbega mugenzi mushinga ntahe igihe kigezehe. Mbega mugenzi canke mushinga ntahe igihe kigezehe. Ibi mubimenye neza. Igihe ivyo vyaba, habayeho umuturagaro umwe gusa uteye ubwoba cyane, habonetse abamarayika indwi. Nivyo mbega sivyo? Rero twasomye ahavuga hati mbona umwagazi w'intama amenye kimwe muri vya bimatanijwe indwi, numva kimwe muri vya binyabuzima kivuga n'ijwi nk'iry'umuturagaro kiti ngwino urabe. Ingo urabe mumenye ko uwo wabaye umuturagaro. N'ubutumwa indwi bwari bwagumye bumatanishijwe ishashara, kandi ntibwari gushobora guhishurwa kugeza mu minsi ya nyuma. Muri iki gihe cy'uyu mwanya arandika ko ngo ubutumwa ndwi bumatanishijwe ishashara. Hejuru naho arandika ko ngo umuturagaro bingana ubutumwa bingana ubutumwa bwiza bw'ubwami. Kandi arandika ko ngo indwi bingana ugutungana. Aho rero hagati y'utuzitiza arandika ko ngo imituragaro ndwi bingana ubutumwa butunganye ku batoranijwe
bo ngaha y dibuja acacapura una piedra angular. ibuye rikomeza imfuruka O sea, para los escogidos, ni ukuvuga la piedra ku angular. batoranijwe bo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. ¿Ven lo que digo? Mbega Ahora murabona han ibyo notado mvuze? la porción Rero muribuka ka gace misteriosa de esta semana. k'ikinyegezwa ko muri Eso es iyi lo que ndwi es. Y eso ha sido, nivyo kandi y eso ha sido. No ha byagenze uko sido un ser humano, un hombre, ntibyakozwe sino los n'ikiremwa muntu ángeles del Señor. umuntu bari abamarayika b'umwami. Noten, hay Mumenye tres testigos hariho sentados ibishinga aquí ntahe hoy. bitatu vyicaye aho uyu Hace munsi cerca de un mes, yo estaba haheze allá muy nk'ukwezi metido en la sierra, nari casi ndahantu en la mu frontera de ishamba México, nko ku rubibe rwa juntándome Mexique con dos hermanos ndi que kumwe na están bene data sentados ahí babiri hoy. bicaye ngaho Y uyu me estaba munsi quitando unas espinas del pantalón, nariko las ndikura cuales se me amahwa habían ku pegado al ipantaro caminar. yari Perfecto. yamfasheko Como le decimos. canke ibifashi Cuando de byamfashe ku repente ipantaro hubo un trueno haca que havuga parecía umuturagaro que iba a derrumbar los cedros, wamenga los ugira árboles. usiture Eso es la ibiti verdad. ivyo Yo nukuri nunca le dije nada a los nta dos na hermanos, kimwe nabwiye abo pero bene ellos data notaron babiri una ariko bo diferencia. barumvise ikintu coba Él kibaye. entonces me dijo, we yarambariye "Prepárate, rero ati niwitegure Vuelve al subira mu y buseruko escribe, vuelve al oriente. aca yandika ko ngo subira mu Y arriba buseruko del escribe Israel. hejuru y'ubuseruko aca yandika ko Y ngo abajo muri un Isirayeli hepfo naho ngo impinduka. Aquí está la interpretación de aha esa hari izo visión. nsiguro z'iryo yerekwa Ahora, para que lo sepan, kugira el ngo hermano mubimenya Sosman mwene no data halló el animal Sofman que andaba ntiyabonye cazando. igikoko yariko arahiga. Estábamos haciendo el esfuerzo twariko para conseguirlo. turihata kugira ngo Pero esa tukibone noche el ariko Señor me mw'iryo dijo, joro umwami ahora yarambariye como señal para ti, ati nk'ikimenyetso él kuri no wewe va a hallar su animal. we ntaza kubona ico Tienes gikoko que ariko ararondera, consagrarte ahora utegerezwa para la visitación kwiyeza de estos ángeles. kugira ngo ugenderwe n'abo bamarayika. Consagrarse yaranditse ko ngo para la visita kwiyeza de los kubwo ángeles. kugenderwa n'abamarayika. Y escribe hermano Branham, arandika ko fue ngo levantado mwene data Branamu con los ángeles. yadugijwe n'abamarayika. En eso muri me ivyo sentí casi fuera de mí. niyumvise umenga ndatakaje ubwenge. mwebwe muravyibuka mwebwe babiri nari iburengerazuba abamarayika bariko baza batera baja mu buseruko. naradugijwe ngo mbane nabo, muravyibuka bariko baza batera baja mu buseruko. mwene data Sofman arandika ko hejuru ngo uwo muri Amerika y'Epfo yicaye ngaho uyu munsi nicyabona na mwene data Norman. jewe nari nababwiye ko icyo gikoko mbega si byo ga mwene data Sofman. mwebwe ngaho murabibona umwami yari yamaze kumbwira ko bataza kukibona. nabandanije rero nje imbere, twari twicaye iruhande y'ihema kuri uwo munsi igihe wewe mwene data Sofman uribuka ko hariho ikintu cyariko kirahishurwa, kandi ibyo mwebwe babiri narabibabwiye. mwene data Norman ari hehe? yari karabaza ati mwene data Norman ari he? uti nguriya. narabarahije ko mutovuga ibyariko biraba. arandikaho ngo Sofman wo mu bumanuko, umuntu wo mu bumanuko, na Norman umuntu wo mu buraruko. mbega sivyo? rero narahindukiye nja mu iryo hema. mbega sivyo? arandika ko ngo ihema. ibyo nibyo byariko biraba, ibyo nibyo neza neza byariko biraba, kandi nzi ko ntashoboye kuvuga ikintu na kimwe bitaraba. nkabona ko abantu bariko barabitahura cyangwa batariko barabitahura. aho aca adondagura yigana avuga iby'abo bamarayika. akavuga no ku mumarayika yari afise ikimatanijwe c'indwi. uwo niwo mumarayika w'umwami. arabana yavuga aha ku rupapuro rwa mbere ati atamvura y'inyigisho z'imituragaro yo mu vyahishuriwe yani ikigabane c'icumi nta muntu n'umwe azoshobora kuronka ukwizera kumushoboza guhindurwa. nta muntu azoshobora kuronka ukwizera kumushoboza kuzamurwa. abapfiriye muri Kristo nabo ntiboshobora kuronka ukwizera kubashoboza kuzuka hatabayeho imvura y'inyigisho z'imituragaro ndwi yo mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'icumi. murabona kandi byongeye ingene
ukwizera kwizuka, ukwizera kubashoboza kuzuka, nabo nyene bategezwa kuronka uko kwizera. No mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 82 turabwirwa ku gace 696 k'amajana 696. Mire dónde estaban las voces en los truenos. Nimuraba hari hari amajwi mu mituragaro, si mw'ijuru ahubwo ni ku isi. Aracapura agafreshe umwami ugana muri piramide yacapuye. Ati imituragaro ntiyigeze ivugira mu ijuru, yavugiye ku isi. Byose bimaze kuzura. Rero iyo mituragaro ndwi, ayo majwi nicyo kintu kimwe rudende kiri mu gitabo kitahishuwe, nta nubwo cyanditswe mu gitabo. Arandika ko ngo amajwi y'imituragaro yari ari ku isi, bingana biciye mu muvugishwa. Orara, nifuza ko ivyo nobimenyesha abantu, hama ndabinginze ntimureke kuvyumva, ndiko nditegurira kubasiga. Nukuvuga ngo we yari yimirije kugenda, ntibibananire. Nimba warigeze kumva igihe kimwe niwumve, ibi bimatanijwe n'igice cy'inyuma y'igitabo. Kandi mu gihe aho umumarayika w'indwi aba ariko aravuza inzamba, amabanga yose yanditswe mu gitabo ararangira, araherahezwa. Rero igitabo cyari kizinguruye cyanditswemo imbere kirazingwa. Amabanga y'Imana basozerewe, kandi ayo n'amabanga y'Imana. Ukugenda kw'ishengero n'ibyo bindi bintu byose. Rero we niyatangura kuvuza, ibanga rizoherahezwa. Mumenye aho rero igihe cy'uko amajwi y'ikimatanijwe cy'indwi mu byahishuriwe Yohana 10 naho bihishurwa. Arandika ko ngo amajwi y'ikimatanijwe cy'indwi. Aracapura kandi inyenyeri ya Dawidi ngaha. Kandi yaranditse ko ngo imituragaro bingana amajwi y'ikimatanijwe cy'indwi. Yesaya 61 2. Mu butumwa bwiswe ngo mbega mugenzi igihe cyoba ari ikinyene, niho havuye uyu murongo. Nukuvuga biri mu gitabo cy'imirongo, ariko vyakuwe mu butumwa tugira dusome mwo ngaha. Reka duce dusoma ibyo we atwandikira ko ngaha aganisha kwako gace ku rupapuro rwa 43. Aravuga ati mbona mu kuboko k'iburyo, ariko aravuga ibiri mu byahishuriwe Yohana 5. Mbona mu kuboko k'iburyo kw'ibyagiye ku ntebe agatabo kanditswe imbere n'inyuma. Ibyanditswe byari imbere, hanze naho kimatanishijwe udushasharandwi. Rero hariho ivyanditswe imbere mw'ico gitabo, ariko inyuma naho hariko udushasharandwi, ibintu bitari byanditswe mu gitabo. Rero uwo ni uwuhishura yariko aravuga Yohana. Mwibuke ntibyari byanditswe mu gitabo. Kandi mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, iryo banga ryose ryanditswe imbere rizoherahezwa. Kuri wa munsi bizovugwako. Mbega murabona ibyo ndiko nganisha ko muriko murankwirikirana. Yaranditse ko ngo umumarayika w'indwi araheraheza ibanga ryanditswe imbere mu gitabo.
rero mu gihe cyo guhishurwa kw'amajwi indwi yo mu byahishura Yohana 10, igitabo nicyamara guherahezwa haba hasigaye ikintu kimwe gusa, kandi icyo n'amajwi indwi y'ibinyegezwa y'umuturagaro yari yanditswe hanze y'igitabo. Yohana yarabujijwe kuvyandika. Reka ndabibasomere. Mbona uwundi mumarayika w'inkomezi avuye mu ijuru yambaye igicu n'umunywa w'amazi ukikuje umutwe wiwe, mu maso we hasa nk'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yaranditse ko ngo imituragaro iri mu gice cy'inyuma y'icyo gitabo. Inyuma y'ibimatarijwe haza imituragaro. Yari afise mu kuboko agatabo kazinguruye. Ubu rero muvyitegereze, ashinga ikirenge ciwe cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi. Asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intare yivuga. Asemereye, imituragaro ndwi yumvikanisha amajwi yayo. Nimwitegereze, imituragaro ndwi yumvikanishije amajwi yayo. Nagira nandike. Haravuzwe ikintu, ntiryabaye ijwi gusa, hari ikintu cyavuzwe. We yagira yandike. Numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, nimuraba ayo majwi y'imituragaro aho yari ariyo. Ntihari mu ijuru, ahubwo ayo majwi yari ku isi. Imituragaro ntiyigeze ivugirana mba mu ijuru, iyo yumvikaniye ku isi. Aho we yaciye yandika ko ngo imituragaro yavugiye ku isi biciye mu mubiri w'umuntu. Yari kuzovuga gutyo. Niko Data William yaciye yandika ko ngaha. Nagira nandike, numva ijwi rivuye mu ijuru rimbarira riti, matanisha ishashara, mu ndome nkuru nkuru ati matanisha ishashara. Matanisha ishashara ivy'imituragaro ndwi ivuze, ntuvyandike. Biri mu gice cy'inyuma y'igitabo. Igitabo nicuzura, nicyaherahezwa. Rero we ntiyavuze ati imbere y'icyo gitabo, yavuze ati nyuma. Byose bimaze gusozerwa kuzura, rero iyo mituragaro ndwi, ayo majwi, nicyo kintu kimwe rudende kiba cegereye hafi y'icyo gitabo kidahishuwe. Nta nubwo cyanditswe mu icyo gitabo. Nari nifuza ko ibintu bitahuza abantu. Gutyo ntibibacike, ndabinginze. Ntibibacike kuri iyi nshuro. Ndiko nditegurira kubasiga. Ntibibacike. Nimba mwarigeze kuvyitaho, muvyiteho cyane. Ibyo bimatarijwe biri inyuma y'igitabo. Kandi mu gihe aho umumarayika w'indwi aba ariko aravuza, harasozerwa, haraherahezwa amabanga yose yanditswe mu gitabo. Ubwo nyene igitabo aricyo cyazinguruwe, cyari cyanditswe imbere gica kizingwa. Amabanga y'Imana baherahejwe. Kandi aya iri n'ibanga ry'Imana, ukugenda kw'ishengero n'ibyo bindi bintu byose. Amabanga ararangira. Arandika ko ngaha ngo igitabo kimaze kurangizwa, gusozerwa n'umumarayika w'indwi, imituragaro ndwi rero nicyo kintu kimwe rudende kiba gisigaye, gica gisigara. Aca ashiraho utuburungu dutatu. Nimurabe imbere y'aha ngaha ku rupapuro rwa 45. Ku gace ka nyuma aravuga ati, rero we niyatangura kuvuza, ibanga rizoherahezwa. Mumenye, kiba rero ari igihe aho amajwi y'imituragaro ndwi yo mu byahishura Yohana 10 arandika ko ngo amajwi y'ikimatanijwe cy'indwi, imituragaro ndwi, niho ahishurwa. Murabitahura, igihe amabanga yose yo mu gitabo aba asozerewe. Kandi Bibiliya ngaha ivuga yuko azosozera amabanga. Aha yaciye yandika ko ngo inyuma y'ibimatanijwe haca haza imituragaro. Aca acapura inyenyeri ya Dawidi. Ku rundi ruhande naho arahacapura ingana mwashi n'ibihe by'ishengero, akandika ko ngo amajwi y'ikimatanijwe cy'indwi bingana imituragaro. Reka twigigwe imbere, tubandanye imbere muri ubu butumwa nyene. Nimurabe ngaha ku rupapuro rwa 49.
a mitad de página dice, hagati muri uru rupapuro haravuga hati ahora fíjense, rero cuando sea nimwibaze tiempo para ser igihe revelado hazoba ari las siete igihe voces aho de hahishurwa revelación 10, amajwi es ndwi yo mu tiempo byahishuriwe para hana las siete 10 voces kiba ari cuando igihe el libro sea cy'amajwi completado. indwi igitabo kimaze Ahora gusozerwa noten, rero mumenye atiendan, mubyiteho ahora no les retendré más tiempo. sindabatevya Sé que cyane les estoy agotando ndazi yuko aquí. ndiko Son las ndabacereza 9:40. ni saa Atiendan 3:40 murindire Sé que están de gatoya pie y todos ndazi yuko cambiando muhagaze posiciones y kandi cosas. muza murahindura Estaré ingene contento muhagaze cuando murushe la n'ibindi iglesia sea n'ibindi arreglada para que así no tengan que estar acalambrados. Podemos tomar todo el día twoshobora para gufata predicar. umunsi wose kugira ngo twigishe rero mumenye Ahora noten las 7 voces mumenye fueron amajwi ndwi truenos, yabaye explosión. imituragaro uguturika Dios, ayúdanos. mana Si estoy errado, dufashe perdóname, Señor. nimba ndi mu ikosa Le estoy umbabarire haciendo una mwami pregunta. ndiko Cuando ndababaza esta voz anunció, igihe explotó ayo con majwi trueno. yatangaza yaturagaye nk'umuturagaro muramenya ko igihe ibimatanijwe ndwi byakurikiye ibihendwe by'ishengero igihe hugurwa ikimatanijwe cya mbere muribuka ko aho habaye umuturagaro haruguriwe ikimatanijwe cya mbere mu icyo gitabo haba umuturagaro mbega ntazokugurura nk'uko nyine ikimatanijwe cya mbere inyuma y'icyo gitabo imana ntihindura umugambi integuro yayo arandikaho ngo imana ntihindura integuro yayo agace acapura ibihe by'ishengero hepfo n'ahakandika ko ngo penekoti n'agafureshi umwami ujya muri piramide igihe avuga ati mbega ntazokugurura nk'uko nyine ikimatanijwe cya mbere mu icyo gice cyo hanze y'igitabo ni ukuvuga ngo bizoba muri ubwo buryo nyine nk'uko hahishuwe ibimatanijwe. Reka tujye no ku rupapuro rwa 50 muri iki gitabo nyine. Haravuga hati namba ntihigeze habaho uyundi muturagaro handi harahishuwe kugeza ku kimatanijwe cya nyuma habaye agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha ariko igihe hugurwa ikimatanijwe cya mbere habaye uguturagara k'umuturagaro harandikaho ngo igihimba cy'isaha y'agacerere. Shengero mbega byoba ari ibyo tuzogarukiriza ngaha nimwiyumvire bagenzi banje hari aho bitogenda uko ariko gute bigenze uko mbega uko guturika byari iki imbere y'Imana n'imbere y'iyi Bibiliya izinguruye simbesha no guturagara kwabereye ku isi igihe ikimatanijwe cya mbere mu ivyo ndwi cyahishurwa muri Bibiliya aho habaye umuturagaro umwe umuturagaro wanyiganyije byose umuturagaro rero hamwe ibimatanijwe biri nyuma nabyo vyuguruwe mbega ntibizoba nk'imituragaro sinzi sinoshobora kugira icyo ndabivuze ko habaye umuturagaro arandika ko ngo umunsi wa Pentecote ikimatanijwe cya mbere ikimatanijwe cyabaye umuturagaro ku munsi wa Pentecote ku ruhande arandika ko ngo bingana uyu munsi mu mwaka wa Yubile ikimatanijwe wabaye umuturagaro mw'icyo gihe haruguruwe inzamba kandi inzamba yaravugijwe kuri Pentecote. Hepfo naho haravuga ati rero mbega birumvikana igihe hugurwa ikimatanijwe cya mbere ikimatanijwe cyari imbere indani mu gitabo ayo mabanga yariko aratangazwa ugutsindanishirizwa ukwezwa ishengero katolika ry'abaroma abaprotestanti n'igihe n'urugamba byagiye biraba n'ibintu byasizwe mu ijambo ry'Imana umumarayika w'indwi araza akavyegeranyiriza hamwe ibyo byose akabitangira insiguro kandi we asozereye imituragaro ndwi iravuga murabona we asozereye imituragaro ndwi iravuga Yohana yaciye yatangura kwandika arabwirwa ati ntuvyandike bimatanisha ishashara ikimatanijwe cya mbere cyaruguruwe mw'ivyo bimatanijwe biri imbere mu gitabo cyuguruwe n'umuturagaro arandika ko ngo imituragaro ivuga mu nyuma ibanga rimaze gusozegwa. No mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rwa 99
párrafo agace k'amajana 862 dice, ahora el gran haravuga hati secreto rero ibanga que está rihambaye debajo de este sello, riri munsi y'iki kimatanijwe Yo no lo sé. sindarizi yo no lo sé, no sindarizi pude saberlo, sinashoboye no pudiera kurimenya decirlo. sinoshobora kugira icyo ndarivuze ko icyo vyashaka kuvuga ariko ndazi ko yari imituragaro ndwi iriko irumvikana umwe inyuma y'uwundi ivuga ituragara amajwi ndwi atandukanye kandi vyateye bija ku kintu nabonye jewe igihe nabona ico kintu nararavye ngo nitegereze mbona insiguro yumvikaniye ngaho ariko sinashoboye gutahura ibyo ari byo egome nivyo murabona isaha ntiragera ku bw'ivyo kugeza n'ubu ariko turiko dutera tugana muri uwo muzingi murabona biriko biregereza arandika ko ngo ikimatanijwe c'indwi n'imituragaro kandi byongeye arandika ko imituragaro ndwi iriko iravuga mu rurimi rutazwi acapura ingana mwashi ntoya n'ibihe by'ishengero imbere akandika ko ngo intambuko hejuru y'ibuye rikomeza imfuruka ntakandika ko ngo iyindi ntambuko iyindi cycle iyindi ntambuko canke cycle arabana yivuga ngaha mu nyigisho atari kuwe yarasezeranye ko kwiherezo ry'igihe kw'imituragaro ndwi yari kuzokumvikanisha amajwi yayo ku isi kuko mu vyahishuriye hano ikigabane c'icumi turabona ko imituragaro ndwi yumvikanishiriza amajwi yayo ku isi marayika w'inkomezi yashinze ikirenge cy'iburyo ku kiyaga icy'ibumoso agishinga imusozi araheza asemerera nk'uko intare yivuga imituragaro ndwi yumvikanisha amajwi yayo ngaha ku isi ku rupapuro rwa 15 reka turabe ngaha icyo atubwira ku gace ku murongo w'102 haravuga hati daniyeli ariko aramatanisha ishashara yabonye umumarayika aza ashinga ikirenge ku kiyaga n'imusozi yaramanitse ukuboko arahira iyibaho ibihe bidashira ko igihe kitagisigaye ukundi harangiye icyo gihe aho yamubwiye mu yandi majambo ati iki gihe cyagabuwe icyo turiko turamubamwo mw'uyu mwanya mu gihe cy'ukuza k'umutware kugeza kuri uwo munsi yaravuze ati mw'icyo gihe ibanga ry'Imana rizosozegwa daniyeli yumvise imituragaro ndwi yumvikanishije amajwi yayo daniyeli yarafashe ibaba ngo atangure kwandika marayika aramubwira ati ntiwandike yaranditse ko ngo daniyeli 12 arandikaho ngo daniyeli yarumvise imituragaro na yohana nawe babonye ibyahishuriwe Yohana 10 murongo wa mbere kugeza ku w'indwi amen mbega mwebwe muriteguye reka twinjire muri ivyo mu minota 5 igira ishike mwumvirize ati ntiwandike Yohana yabonye nk'ibyo nyene kandi byari byanditswe hanze ya Bibiliya hariho udushasharandwi inyuma y'igitabo atamuntu n'umwe yarashoboye kutuzingurura aha hari Bibiliya yanditswe nayo ubwayo nibanga ariko mu gice cy'inyuma ya Bibiliya hariho amahishurirwa kandi na Daniyeli yavuze ko hariho amajwi indwi azokumvikana ata muntu n'umwe yoshobora kuyahishura kuyugurura nta muntu n'umwe yarazi ibyo ari byo ariko Bibiliya yaravuze kandi yarabwiye Daniyeli anabwira na Yohana ko mu minsi y'iherezo kwayo majwi indwi yari kuzomenyekana akamenywa n'ishengero ry'ukuri nyaryo arandika ko Daniyeli 12 murongo wa mbere kugeza kwa 15 imituragaro ndwi Daniyeli na Yohana barayumvise iyo mituragaro acacapura ko ningana mwashi piramide n'agafresh umwami ugana ngaho ahaganisha kw'ishengero ry'ukuri akaganisha mu ibuye rikomeza imfuruka no ku rupapuro rwa 82 agace
k'amajana indwi na 51 ku rupapuro rwa 88 munyihanganire agace k'amajana indwi na 51 haratubwira hati ariko mwibaze we yaranditse ibi ariko igihe yagira yandike kw'iyo yindi mituragaro ndwi yarabwiwe ati ntuvyandike. Yari yahawe igikorwa cyo kwandika ibintu byose yabonye, ariko igihe iyo mituragaro ndwi ngaha mu Vyahishuriwe na 10 igihe yamenyekanishwa yaramubwiye ati ntuvyandike, bireke gutyo n'amabanga n'ibinyegezwa. Natwe ntituzi n'ibyo ari byo, uko nibaza ivyo bizohishurwa n'ingogana n'ingoga. Arandika ko ngo imituragaro ndwi, kandi ivyo nivyakorwa bizotanga ukwizera kugira ngo habe iryo zamugwa ry'ubuntu kw'ishengero. Arandika ko ngo imituragaro bingana izotanga ukwizera kw'izamugwa. Twebwe gusa twebwe turaraba ibituzi byonyene, twagiye turitegereza byose biciye mu biringo byose, twarabonye amabanga y'Imana. Ku ruhande yaranditse ko ngo ukwizera kw'izamugwa, twarabonye ukuboneka kukwegeranywa gukomeye k'umugeni mu minsi y'iherezo ya nyuma. Ariko kugeza n'ubu aho imbere muri ivyo harimo ibintu tutoshobora gutanga k'umuco. Ariko ndibaza ko ayo mabanga niyatangura gusohoka kumvikana, Imana yaciye ivuga iti garukiriza ngaho, rindira gatoya, rindira umunota umwe, nzobihishura kuri wa munsi Yohana, ntuvyandike bireke, kuko ubu bobitsitara ko bireke birengane. Mu gitabo cy'ibimatanijwe aravuga ngo byobatsitaza, ibireke nzobihishura kuri wa munsi igihe bo bazoba bakwiye. Mu gihe cy'ibimatanijwe handika ngo igihe bazoba bakeneye, igihe bazoba bakwiye kubimenya, no kuvuga ngo igihe bazoba bakwiye bakeneye kubimenya. Kandi muri iki gihe turakeneye kumenya ibi byose kugira ngo turonke uko kwizera kw'izamugwa. Ku rupapuro rwa 99 kuko ibyo iyo biza gutangwa bikamenyekanishirizwa nk'akarorero mu gihe cya Mwendata Branham, cyangwa imbere yaho gato, uko kuzamugwa kwari kuba kwarabaye ariko ntikuraba. Nuko rero hari hagisigaye ukwizera kw'izamugwa kw'ishengero umugeni kugira ngo tuve ngaha. Ku rupapuro rwa 99 niko nababwiye agace k'amajana 856. Haravuga hati utu n'uduce twasomye mu gitabo cy'ibimatanijwe, ariko aha yaranditse ko ibintu kanaka turiko turasubiramo tubisoma kugira ngo tugende turabishira muri izi nyigisho n'ibi yanditse. Gutyo rero tubona ibi byose. Amajana 856 urupapuro rwa 99 mu gitabo cy'imirongo ati gutya nyene nk'uko mpagaze ku iki gicaniro muri iri joro, nararonse uguhishurirwa vyaje mu buryo bwikuvyemo gatatu biciye mu gufashwa n'Imana. Reka ubwa mbere tujye hariya, aha hari uko guhishurirwa mu ntango. Ndagomba kubabwira icyo ari cyo. Ikiba ni uko iyo mituragaro ndwi iyo yumvise ituragaro akabuzwa kuyandika, aho niho hari iryo banga riri inyuma y'iyo mituragaro ndwi ikurikirana yariko iraturika. None ni kubera iki? Reka tuvyerekane. Kubera iki? Nibanga ata muntu arizi ko ikintu na kimwe. Yohana yarabujijwe kwandika ibijanye n'ivyo, yarabujijwe no kwandika n'ikigereranyo ku bijanye n'ivyo. Kubera iki? Icyo nico gituma nta gikorane cyongeye kuba mu ijuru. Bo bari guhava bahishura iryo banga.
ni kubera iki sekibi iyo agera iyo acakira iryo banga yari guhava yonona ibintu bikomeye. Hari ikintu we atazi, we arashobora gutangira insiguro y'ikintu cyose ashoboye akigana n'iyindi ngabire iyo ari yo yose. Nizeye ko muriko muriga, ariko ibi byo ntashobora kubimenya, nta nubwo vyanditswe mu ijambo. Nibanga mu mwuzuro arandika ko ngo igihimba cy'isaha y'agacerere, arandika ko ngo imituragaro bingana, aho niho hari ibanga. No mu butumwa bwiswe ngo reka akanya gatoya tubanze tuje kuri bumwe twari ko turasoma kugira ngo turabe ikindi kintu muri ubu butumwa ku rupapuro rwa 52. Hagati na hagati mwaka gace haravuga hati, rero ubu murabyumva, uyu mumarayika yamanutse avuye mu ijuru. Murabona abandi bamarayika indwi bo mu bihe ndwi bo mu mashengero ndwi zari intumwa zo ku isi, ariko uyu mumarayika ubutumwa bwose buba buherahejwe. Umumarayika w'indwi arasozera ibintu byose. Uyu mumarayika ntaza avuye ku isi, we si umuntu wo ku isi nk'uko byari bimeze ku ntumwa zo mu bihe by'ishengero. Ibyo byarasozerewe. Uwo mumarayika azana irindi tangazo rikurikira cyandika ko ngo ubutumwa, kandi umumarayika bisigura intumwa. We amanuka avuye mu ijuru ari mu nkingi y'umucyo igicu, n'umunyu w'amazi ukikuje umutwe wiwe, kandi umunyu w'amazi ni isezerano. Yari Kristo ashinze ikirenge imusozi, ikindi ku kiyaga. Araheza ararahira ko atagiye kigisigaye ukundi. Arandikaho ngo ubutumwa bukurikira bingana ubutumwa bw'ubwami. Abashingana, mbega tugeze he? Mbega ibi byose bivuga iki? Ndiko ndababaza. Abandi bamarayika zabaye intumwa abantu bo ku isi, ariko uyu mumarayika we yaravuze, yabwiye abamarayika bo mu ishengero rya Laodikiya na Efeso, intumwa zo ku isi, abantu intumwa abavugishwa n'abandi ku ishengero. Ariko uyu ntiyajya avuye ku isi, yamanutse avuye mu ijuru, kuko ibanga ryose riba risozerewe, kandi ibanga risozerewe riherahejwe. Umumarayika yaravuze ati, igihe ntikigisigaye ukundi, kandi imituragaro ndwi yaciye yumvikanisha amajwi yayo. Mbega gute hamwe kibaye ari ikintu cyotuma tumenya ingene twinjira mu kwizera kwizamugwa? Arandika ngo ibyahishuriye hano 10:1 kugeza ku wa 6 biboneka mu nyuma ibanga risozerewe riherahejwe. Imituragaro ndwi rero, imituragaro ica yumvikana. Mbega sivyo? Tuzokwiruka duce ku mpome, hazobaho ikintu kizoba kiriko kiritegurira kuba, kandi iyi mibiri ishaje izohindurwa. Arandikaho ngo ukwizera kwizamugwa. Mwami, mbega nzobaho ndabibone? Vyoba bibyegereje ku buryo nzobibona? Mbega n'ururungano. Bagenzi banje, bene data, mbega tugeze isaha zingahe? Tugeze he? Reka turabe ku isaha, ku kirangamisi, tubona umunsi turiko turaba ko uwari wo. Isirayeli bari muri Palestina, mu gihugu cyabo kavukire. Ikimenyetso cy'iherezo, inyenyeri ya Dawidi y'amasonga 6 yo mu myaka 2000 iheze, ndetse no mu myaka 5000 yaheze, acacapura ko ngaho inyenyeri ya Dawidi. Mwibuka ko kantu buri gihe, inyenyeri ya Dawidi.
ibendera rya kera cyane ririko rirahungabana. Isirayeli baragarutse mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Umusukoni umaze kumera amababi, urwo runganwe ntiruzovaho ibyo bintu byose bitarashyitswa. Umusukoni umaze gutoha. Hepfo kuri urupapuro nyene amaze kuririmba, ahejeje kuririmba aravuga ati byoshobora kuba byegereje kurusha uko ndabyibaza. Numva binteye ubwoba, sindakora ibintu bikwiye. Mbega tugeze he? Igihe ntigisigaye ukundi. Waratangaza ko igihe kirangiye. Mbega habiki bene data? Mbega byoshobora kugenda gutyo? Nimubyiyumvire, mubifate nka nkama. Mwibuke ku ipiramide harajya ko ibuye rikomeza imfuruka biciye mu mituragaro ndwi. Barandika ko ngo harajya ko igitsibo ari kungana mwashi, harajya ko ibuye rikomeza imfuruka biciye mu mituragaro ndwi. Arandika ko kandi ngo ingana mwashi irambikwa igitsibo n'imituragaro ndwi. Ahandi ku rupapuro rwa mbere arabandanya avuga ati Yohana yarifuje kwandika ariko arabibuzwa, kuko ijwi ry'imituragaro ndwi, ayo majwi ndwi y'imituragaro ndwi ni ijwi rya Kristo, ariko araduha imvura y'inyigisho zo kuduha ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa. Icyo nicyo gituma Yohana atari gushobora kwandika iby'imituragaro ndwi yari kiravuga, kuko bigenewe imvura y'urushana y'inyigisho zo mu isarura. Nimurabe ku rupapuro rwa 76 mu gitabo cy'imirongo, agace k'650 haravuga hati iby'inyuma y'igitabo bimatanishijwe udushasharandwi. Yohana yarumvise amajwi y'imituragaro arabuzwa kuvyandika. Yohana nawe yarabujijwe kuvyandika, ariko vyamatanishijwe ishashara inyuma y'igitabo. Ibyahishije Yohana 10:10 kugeza kuri 11 atavyandikako. Yaranditse ko nka bya bindi yandika mu murongo nabasomeye mu munota. Yaranditse ko ngo Daniel yarumvise imituragaro na Yohana nawe yarayumvise. No ku rupapuro rwa 80 mw'iki gitabo nyene c'imirongo, agace k'677 aravuga ati naribajije, mbega ibi byoba bishaka kuvuga iryo gerekwa rimvuye ko nzoca nicwa no guturika cyangwa ikindi kintu? Naribajije ndi ngaha, nadugijwe hejuru, bo bari mu kibanza kanaka, ndi muri iyi piramide y'abamarayika bari ngaha, ariko sinzi, kumbure umwami yoba aje kunjana imuhira. Naciye numva Yosefu hepfo ariko aravuga ati papi. Naribajije ntoya, mbega ivyo nimba ari byo umwami nawe nyene yoba yajanye na Yosefu nawe nyene? Hari ikintu cyambwiye kiti wewe wibuke, ndarindiriye ndaba ubutumwa nagumye mbona ko buza muri kazoza kubw'ikintu kanaka. Mwiyerekwa ryo ku wundi munsi, mwebwe murazi ingene narironse ngaha vuba, ndiko ndabwirwa ivyari bigiye kuba. Nariko ndigisha mpagaze ku zuba ndi muri iki kibanza. We rero yaravuze, mwibuke ugusozera kwa kabiri kugira gushike. Naribajije ni mbega hazobaho ubutumwa? Muribuka bwa butumwa navugira ngaha? Arandika ko ngo hazobaho ubutumwa. Arandika ko ngo ugusozera kugira kabiri hazobaho ubutumwa buriko buravugirwa ku zuba. Ukugurugwa kuko kwambikwa igitsibo kuri ayo majwi ndwi n'ibimatanijwe nta nubwo vyanditswe mu ijambo ry'Imana. Hejuru yaranditse ko ngo Eliya ariko arigishiriza ku zuba. Eliya wa gatanu ariko aravuga ubutumwa ahagaze ku zuba. Abamarayika ndwi imituragaro bingana ntiyanditswe.
kandi ku ruhande aracapura ko ingana mwashi piramide, agaca akora n'utundi ducapu imizingi indwi, mu muzingi w'indwi aracapura umuzingi akandikamwo ngo ukwezi, ni ukuvuga buri muzingi ushushanije igihe cy'ishengero, kuko ukwezi gushushanya ishengero. Aho rero arandika ko ngo ukwezi ishengero, hejuru mu ibuye rikomeza imfuruka agashyiraho imishwarara uturongo, akandika ko ngo izuba. Murabyibuka rero najyanywe mbere muri piramide, kandi Junior Jackson nimba uri ngaha, ya ndoto wambarira vuba sinza kuyivuga ko uyu munsi Imana yabiguhaye bitunganye, sinza gutanga insiguro zabyo, munyihanganire kuko sindabaha insiguro zabyo, kuko narabonye ikintu kiriko kiraba nk'icyo kintu nyene, kandi ibyo nari ndabizi. Mwendata Colin nawe nyene nk'uko nyene, kandi batandatu mwabo bariko baratumbera mu icyo kintu nyene. Iyerekwa rero nababwiye mu myaka iheze, iryo ryabaye ku wundi munsi, ibyo byari kuba. Aho rero nariko ndaruhuka neza, ndiko ndaruhukira hanze, ni ikintu cyari ko kiraba, sinzi icyo ari cyo. No ku rupapuro rwa 82 agace k'amajana ndwi haravuga hati, nimba mubibona rero piramide irambikwa igitsibo n'imituragaro ndwi. Igice cy'ibyo nasomye muri ka gatabo, aha turi mu gitabo cy'imirongo, mu ako gace nyene, kugira ngo dusome ibi bintu ngirakamaro cyane biri ngaha. Yaranditse ko ngo imituragaro irambika igitsibo piramide, ishyira ikimenyetso ku ishengero, acacapura ibuye rikomeza imfuruka n'agafreshi umwami ugana ngaho. Nimba ari uko rero piramide irambika igitsibo n'imituragaro ndwi, muribuka ubutumwa bwa piramide ingana mwashi no kwambika igitsibo yakoze iki? Mpwemu yera yarambitse igitsibo umuntu, abishyira ko ikimenyetso igihe yongera ku kwizera kwacu, ukugororoka n'ukwezwa no kwizera n'ibindi. Tubandanya twongera ko kugeza turonse ibintu indwi, kandi ikindwi rwari urukundo, ariko ari Imana. Ni nk'uko biba ku muntu ashyirwa ko ikimenyetso cya mpwemu yera. Rero bimeze gutyo, we iyo irafise ibihendwe by'ishengero, yaragize amabanga andwi yavuzwe. Haragwanya urugamba kugira ngo bize biragaruka, hanyuma ibuye rikomeza imfuruka riraza kwambika igitsibo ishengero. Nshaka kuvuga ho imituragaro bene data. Ibyo nivyo ngomba kuvuga, n'imituragaro bene data. Imituragaro irambika igitsibo piramide, arandikaho ngo irashyira ikimenyetso ku ishengero. Ndi ku rupapuro rwa mbere hepfo haravuga hati, kandi hamwe n'iyo mvura y'urushana mwisarura, umuntu wese araronka ukwizera kumushoboza guhindurwa no kuzamurwa. Aho haraza imfungurwa zose, vitamine zose, kugira ngo ijambo ry'isezerano ryo guhindurwa kw'imibiri yacu no kuzamurwa n'izuka ry'abapfiriye muri Kristo, kugira ngo iryo sezerano rikogwe. Rero turashobora kubona iri banga rikomeye ry'imvura y'inyigisho, turashobora kubona iri banga rikomeye ry'uduce tugize ijambo, ari byo bizokwama ibihwanye n'ubwo rubuto. Rero buri watoranijwe muri iki gihe cya nyuma ariko arakira imvura y'inyigisho y'imituragaro ndwi, azoronka ibihwanye n'isezerano ry'Imana ryo ku iherezo ry'igihe. Isezerano ryose Imana yahaye abana bayo, isezerano ryose Imana yahaye abana bayo, isezerano ryose rizohinduka ukuri ku batoranijwe, bazaba bariko barakira imvura y'urushana y'inyigisho z'imituragaro ndwi yo mu Vyahishuriwe n'ikigabane c'icumi. Rero byose biciye bugufi cyane, ariko bitegerezwa kuba bihwanye n'urutonde rw'Imana.
hariho abantu benshi bifuza bakaba barindiriye uguhindurwa kw'imibiri yabo no kuzamurwa, ariko bakaba baribagiye kwakira imvura y'urushana y'inyigisho z'imituragaro ndwi, baribagiye kwakira imvura y'urushana y'inyigisho z'inzamba y'iherezo. Inzamba y'iherezo ni ubutumwa bwa nyuma, ubutumwa bw'inyigisho z'imituragaro ndwi, kugira ngo turonke ukwizera kwizamurwa, kugira ngo turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa. Ku rupapuro rwa 88 mu gitabo cy'imirongo, agace k'amajana 753, haravuga hati imituragaro yo mu byahishuriwe Yohana yereka umugeni ingene yitegurira ukwizera gukomeye ko kwimugwa. Arandika ko ngaho ngo imituragaro ndwi irerekana ingene yitegurira ukwizera ko kwimugwa ko kuzamugwa, kandi ibyo biri mu gitabo cy'ibimatanijwe ku rupapuro rw'104 niho hari aka gace kari mu gitabo cy'imirongo. Reka dusome rero mu gitabo cy'ibimatanijwe. Ku rupapuro rw'104 hepfo haravuga hati hanyuma haca haza imituragaro ndwi y'ibinyegezwa itananditswe. Nibyo, kandi ndizeye ko biciye mu mituragaro ndwi ko mu minsi y'iherezo hazohishurwa ibikenerwa kugira ngo umugeni ategurwa aronke ukwizera kwizamurwa, kuko hamwe n'ibyo dufise ubu ntitwoshobora kuduzwa. Hariho ikintu gitegerezwa kubanza kuza kugira ngo kidutegure, kuko uko tumeze ubu twoshobora kuronka ukwizera gukwiye ko gukira indwara, ariko dutegerezwa kuronka ukundi kwizera gukwiye kugira ngo duhindurwe mu kanya gato dukugwe kuri iyi si. Rero hanyuma tuzobibona Imana ibishatse, tuzobonaho ibyo vyanditswe. Imituragaro ukwizera kwizamurwa yaravyanditse ko aharandika ko ngo mu mituragaro ndwi ukwizera kwizamurwa. No mu gitabo cy'imirongo, reka tuje ku rupapuro rwa 87. Aravuga ku gace k'amajana 746. Rero haca haboneka igihe cy'abapentekoti hamwe n'umubatizo wa mpwemu yera, ariko bo ntibashyitse kure muri ibyo. Rero aho ntihashobora kubaho ibindi bihe. Arandika ko ngo mu kiringo cya kabiri n'ibyo byose, icyo ni igihe cya Lawodikiya. Ariko rero turabona mu nyigisho mu kwiga ivyanditswe ko intumwa y'igihe buri gihe yaza ku iherezo ry'igihe, kandi ku iherezo ry'igihe cy'abapentekoti twiteguriye ko hoza nk'uko biri mu ijambo Imana imfashije muri iri joro. Noberekera ngaha ko twebwe tugiye kwakira intumwa izofata utwo tuntu twose twasigaye hanze, igahishura amabanga yose y'Imana kubwo kuzamurwa kw'ishengero. Aho rero haraza imituragaro ndwi y'ibinyegezwa, ariyo mu by'ukuri atana kimwe kiyanditswe ko kubijyanywe n'iyo mituragaro. Ndizeye ko biciye muri iyo mituragaro ndwi izohishurwa mu minsi y'iherezo, kugira ngo umugeni akoranire hamwe kubwo kwizera kwizamurwa, kuko ibyo dufite muri uyu mwanya ntitworonka ubushobozi bwo kubikora. Aha abariko aravuga kuri ka gace ko mu gitabo, hariho ikintu gitegerezwa kutwigiza imbere, kuko ntidufise ukwizera gukwiye no gukira indwara biragorana. Dutegerezwa kuronka ukwizera gukwiye
atayandika ko ngo uguhishurirwa kugira ngo duhindurwe mu kanya gato, kugira ngo dukugwe kuri iyi si, kandi ibyo tuzobibona inyuma y'umwanya muto Imana ibishatse. Nzobona aho vyanditswe, arandika ko ngo ukwizera kwizamurwa. Hejuru y'ukwizera kwizamurwa cyandika ko ngo imituragaro ndwi. Kandi mu gitabo, mu butumwa bwavuzwe buvuga ngo izamurwa, bwitwa izamurwa, we ngaho aravuga, nimurabe ngaho ibyo avuga ku rupapuro rwa gatatu cyangwa 13, ati aha mwebwe murabifise, bundi bushasha turabona uruhumyi, bariko baraca hejuru ibintu vy'Imana nkaho umenga nta nsiguro bifise kuri bo, baranegura baratwenga ukuri. Ivyo nivyo Bibiliya ivuga. Ariko kwishengera umugeni ryo ukuzamurwa no guhishurirwa. Umugeni ababihishuriwe no guhishurirwa. Umugeni w'ukuri wa Kristo azoba yiteze guhishurirwa kumushoboza kuzamurwa. Umugeni w'ukuri azoba arindiriye guhishurirwa ko kuzamurwa. Arandika ko ngo uguhishurirwa bingana ukwizera. Ukwizera gutegezwa kuba gushingiye ku kintu kanaka. Hepfo naho arandika ko ngo ukwizera bingana ni uguhishurirwa kw'Imana, uguhishurirwa kuvuye ku Mana. No ku rupapuro, reka turabe ngaha ku 128 mu gitabo cy'ibimatanijwe. Rero imituragaro ryo mu vyahishura Ihana izokwemera ko we yereka umugeni ingene yitegurira kuronka uko kwizera guhambaye ko kwimugwa. Aranditse ko ngo imituragaro ukwizera kwizamurwa. Mwenda tabiri yamarabandanya avuga ngaha ku rupapuro rwa 2 mu nyigisho hagati na hagati aravuga ati, rero iri banga rikomeye ryahishijwe uhereye isi itararemwa riramenyeshwa batoranijwe biciye mu nyigisho z'imvura y'urushana y'imituragaro ndwi. Bihishura ibanga rikomeye ry'ukuza k'umwami aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kwisubiza ivyo vyose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. Rero mu iyerekwa ry'ihema hariho ibintu vyavuzwe na Revera William Branham, arivyo atabwiwe ko yobivuga, ntiyabwiwe ko yobivuga kugira ngo ntihave haba abigana ukwigana. Ariko nimurabe ubu ko turi kwiki cigwa cyitwa ngo ivyo Yohana yumvise ariko ntiyashobora kuvyandika. Twebwe rero biratwerekeye kumenya ikintu kiri ngaha gifitanye igisano, gifitaniye isano no gushitswa kwiyerekwa ry'ihema. Rero mwebwe ni mwebwe mumenyeshwa ibi byose uko Imana igenda iravyugurura ibihishura, kuko ukwizera
gutegerezwa kuba gushingiye ku byo wewe ugiye kuronka. Wowe udafise ukwizera ngo ube wizeye ikintu, ntiwoheza ngo uronke ibyo urindiriye. Kuko ngaho aha muri kamwe mu duce, umwe mu mirongo aho mwene data Branham avuga iby'iyerekwa ry'ihema. Reka tuje ku rupapuro rwa 14 agace k'103. Kandi mwibuke ko ibi byose we yariko arabona, ivy'Imana yamweretse, we yariko arabiraba avyitegereza, ari nk'aho mwebwe mwicaye abiraba nk'ino. Ni ukuvuga ko ibintu byose Imana yariko iramwereka, ibyo marayika w'umwami yariko arereka mwene data Branham mw'iryo yerekwa, nibyo ihanga ry'Imana muwo mwanya ryariko rirabona, baribonesha yabo maso. Hanyuma bamaze kuronka ukwizera kwizamurwa abantu. Kandi nimurabe iki kintu kiri ngaha, ibishobora gusomwa. Haravuga hati, igihe nururutswa hasi, nari hasi mpagaze hejuru y'ihema, sinari bwigere mbona ihema nk'iryo. Kumbure nari nakoze umuhamagaro w'abantu ngo baze ku gicaniro, wamenga ni hepfo ku gicaniro. Igihe nari ngaho hepfo hasi nararavye, hari abantu nk'amajana bahagaze impande y'igicaniro, bariko bararira kuko bari bemeye umwami Yesu, bariko bararira. Ndavuga nti ibintu nk'ivyo vyari vyipfuzwa. Umusore mwiza yagiye ku gicaniro, ataravuga ati mu gihe mwene data Branham kiruhutse, mu yindi mirongo yaranditse ko ngo mu ico gice aganisha, kuko ibyo ibishushanya ko we yari mu buringanire bwa 6 ariko araruhuka. Murabona ni ikigereranyo ngaha. Reka duhamagara umurongo w'abasengegwa. Uwo muntu aravuga ati, abafise ikarata yo gusengegwa iri kw'igitigiri kanaka, nimuhaguruke muze imbere. Naritegereje ko uwo murongo w'abasengegwa wamenga wari ukikuje ihema ryose no hanze ushika no mwibarabara. Uwo murongo w'abasengegwa naritegereje hakurya, hari iburyo bwanje, aho hoba hari iburyo bwanje, mbaye mpagaze ku gicaniro, mpagaze nk'uko hariho ihema rishanjwe. Aho rero inyuma y'iryo hema harimo inyubakwa ntoya y'imetero nka zingahe, arandika ko ngo pie 12 kuri 12 kuri 20. Nagumye mpagaze nditegereza, mbona haje umukenyezi ari kuri brancard, hari umukenyezi wundi ariko aramubaza izina ryiwe ryandika ku rupapuro. Kandi aho hariho umuntu yaciye aje aza aramusunika, uwundi muntu yaje yareka agendera ku bekiye. Naramubonye aca mwako kazu gatoya hanze, uwo mukenyezi atasohoka ariko arasemerera asunika ya brancard. Hari uwundi mukenyezi ku rundi ruhande wamenga n'umuntu afite imishatsi yirabura, arandika ko ngo umugore w'imishatsi yirabura. Aravuga ati, mbega aramubaza ati habaye iki? Uwo wundi mugore aramubaza ati, sinzi, sinoshobora kukubwira ibyabaye. Aramubwira ati, nari maze imyaka 20 ndi kimuga. Arandika ko ngo imyaka 20 ari kimuga, ari paralize.
nditegereza ati numva umenga sinigeze ngwara, numva umenga sinari narigeze ngwara. Wa mugabo nawe aca arasohoka ariko arasimba afise ibekiye mu maboko yiwe. Nditegereza mwako kanya ndi kure, rero aho hariho ikintu kanaka, nimwumvirize neza, hariho itandukaniro, hariho ikintu hatuza gushikako. Ati hariho itandukaniro, arandika ko ngo itandukaniro hagati y'umumarayika w'umwami n'uwo muco, kuko numvise ikintu kiriko kiraba nk'uko biba iyo umuntu aje ku gicaniro mu ijoro. Yaranditse ko ngo itandukaniro, arandika ko hejuru ngo hariho itandukaniro hagati y'inkingi y'umuriro Logos Yesu n'umumarayika w'umwami Yesu. Hariho itandukaniro ngaho, biratandukanye. Nk'uko umuntu aje ku gicaniro mu ijoro, hariho ikintu cyumvikanye ngo ikintu nk'icyo, nk'ijwi, nka ryajwi rituje, kandi nk'umuriro uri kuraka urubeya rw'umuriro. We yaciye andeka, aragenda yururukira kw'iyo nyubakwa, ajya ku cyicaro cy'iyo nyubakwa nto, cy'ako kazu gatoya, hanyuma ajya hejuru yiwe. Mwibuke yuko hariho igice aho avuga ko yari karavugisha uwundi muntu yari hejuru haruguru. Nimurabe ko hoba ari mu bimatanijwe cyangwa mu gitabo cy'imirongo, mu kandi gace k'ubutumwa aho avuga ko ibi by'iyerekwa ry'ihema, bivuga yuko uwo muco wari kuravugisha umuntu yari hejuru cyane haruguru y'aho we yari ari. Hategeza kuba ari nimba ari mu gitabo cy'ibimatanijwe, hategeza kuba ari mu kimatanijwe cy'indwi. Yari karavugisha uwundi muntu, kuko ngahaho muri aka gace ngaha siko abivuga. Ahavuga ko iyo nkingi yagurutse, uwo muco ujya hejuru yiwe. Ariko hariho ahandi aho ni mu gitabo cy'imirongo. Reka turabe. Mirongo 99 mu gitabo cy'imirongo. Reka turabe. Kuko we avuga ko uwo muco wari kuravugisha uwundi muntu. Agace k'amajana 860. Ni mu gitabo cy'ibimatanijwe, mu kimatanijwe cy'indwi. We yarandugije anyicarika ahantu hejuru, ahari ko harabera igikorane, wamenga ni nk'ihema cyangwa katedrali imeze ukuntu. Ndaraba hari hakumba gatoya k'ikwadarato kameze nk'isanduku, mbona umuco wari kuravugisha uwundi muntu yari hejuru yanje. Uyu muco mwebwe mubona ucapuye kw'iyi foto waramvuye ko ugenda urazunguruka nk'uku ujya kw'iryo hema, uravuga uti nzohurira nawe hariya, kuzoba ari ugukwegwa kwa gatatu, kandi ntuzubibwire umuntu n'umwe. Kandi muri Kanoni Sabino yaravuze ati uko n'ugukwegwa kwa gatatu hari ibintu bitatu bikomeye bijyana n'uko gukwegwa kwa gatatu. Kimwe cyerekanwe uyu munsi cyangwa ejo, ikindi nacyo cyerekanye uyu munsi. Hari ikintu cyo ntashoboye gutangira insigura kuko kiri mu rurimi ntazi. Mu gihe nari mpagaze ngaho nyene nararavye ndabaraba, kandi uko n'ugukwegwa kwa gatatu kwari ko kuratangura. Yaranditse ko ngo gukwegwa kwa gatatu mu rurimi atarazi. Arandikaho kandi hejuru ngo ugukwegwa kwa gatatu mu rurimi rutazwe. Kandi aho ni mu gitabo cy'ibimatanijwe niho hari aka gace. Murabona ko uwo muco wari kuravugisha uwundi muntu yari haruguru cyane yaho we yarari. Aravuga ati kandi igihe yabikora ndi ku gace k'ijana na gatatu.
mu bimatanijwe kugira ngo muvyandike, ni mu bimatanijwe 461. Ni mu birabe ngaha ako gace kari ngaha 461 mu bimatanijwe. Hagati na hagati hepfo, amaja hepfo, paragrafe nk'iya nyuma. Kandi uwo muco mwebwe mubona uri kw'iyi foto wariko uravugisha uwundi muntu yari hejuru cyane, ati yandika ko ngo Eliya wa gatanu igihe cy'umunani yari hejuru yaho narindi, arandika ko ngo igihe c'indwi waragurutse uvaho narindi uja kuruhukira kw'ihema, uravuga uti tuzohurira ngaha, kuzoba ari ugukwegwa kwa gatatu kandi ntuzubibwira umuntu n'umwe. Aho izi nsiguro ziri ngaha uko vyanditswe ngaha niho vyumvikana cyane. Wari kuravugana n'uwundi muntu yari hejuru, arandika ngo Eliya wa gatanu mu gihe c'umunani, acashira ko ngo gihe c'indwi mu gihe cya mwene data Branham. Kandi igihe yabikora uwo yari ahagaze, igihe yabikora, reka tubanzirize imbere yaho gato, waramvuye ko wururukira kw'iyo nyubakwa, wururukira ku cyicaro cy'iyo nyubakwa ntoya hamuja hejuru yayo. Igihe yabikora uwo yari ahagaze iruhande rwanje, inyuma yanje ryajwi nyene, ijwi ry'umumarayika yaravuze ati nzogusanga hariya, kuzoba ari ugukwega kwawe kwa gatatu, ariko nta n'umwe azobimenya ko ikintu na kimwe. Ndavuga nti sindiko ndabitahura, sinahura igituma bibera ngaho. Aravuga ati ntikizoba ari ikintu c'umukino ubera ku mugaragaro kuri iyi ncuro. Ndavuga nti sinahura ibyo kwinjira mu ico cyumba. Aravuga ati mbega ntivyanditswe n'umwami wacu ati mweho nimwasenga ntimube nk'indyarya bo bashaka kumva ko abantu babumva, ahubwo uze winjire mu cyumba cyawe mwibanga usenge so akubonera mu mpisho, nawe uwo akubonera mu mpisho azoguha impera ku mugaragaro bigaragare bihwanye neza neza n'ivyanditswe. Naravuze ndabitahuye, aca anjana mu ico kibanza, anshira mwako kumba aho narindi, hanyuma arambarira ibyo nkora ku ncuro igira gatatu. Rero bagenzi banje ba Kristo, igihe jewe nzova muri iyi si ibyo bizoguma muri jewe, ariko mwebwe mushira akamenyetso kw'aya majambo yanje mubone ibizoba. Hariho rero itandukaniro hagati y'uwo mumarayika, kuko inkingi y'umuriro yaragiye ijya kw'ico kibanza, ariko umumarayika we wa Yesu yarakiriko aravugisha Branham akimuvugisha. Nico gituma ibyo yambwiriye ngaho jewe sinzobibwira umuntu n'umwe, neza neza nk'uko ibyo umumarayika yabwiye mwene data Branham, kandi ntibizobwirwa umuntu n'umwe nanje nyene, kandi sinzobivuga. Ivyo nzobizigama bingumemwo, sinzobibwira umuntu n'umwe. Ibizobera hariya imbere ni inkingi y'umuriro, ni inkingi y'umuriro, niyo mw'uwo mwanya izoba iriko irakora ibitangaza byose n'utwumiza, ariko imbere yaho izoba iriko iraduha ukwizera kwizamugwa. Imbere yaho izoba iriko iradutegura kugira ngo umwe wese wo muri twebwe tube twiteguye, kugira ngo nihagera uwo mwanya tube twiteguriye kwitegereza no kubona uku kugenderwa n'abamarayika, ariko kuzoba kuri kuraba mw'iyo minsi. Hatabayeho uku kwitegura ntimwoshobora kubona bazoza. Nico gituma ari ingirakamaro cyane izi nyigisho munsi y'ihema, kandi twoshobora kuvuga tugasubiramwo ibyo mwene data William yavuga buri gihe, ati vyoroshe cyane nk'uko byose biciye bugufi.
kandi ni nka Felix nk'uko yagumye abyumva ati Imana ihabwa icyubahiro, kuko Imana ihabwa icyubahiro kuko turayishimira kubw'ibi bintu byose iriko iraduha mu buryo buciye bugufi. Ku rupapuro kandi turashobora kugarukiriza ngaha ku bijyanye n'icyo gice, kuko byose bitegerezwa kuguma gutyo kugeza muri uwo mwanya, bikaguma mu ibanga, bikaguma ari ibanga kugira ngo Sekibi ntiyigane. Urupapuro rw'136 mu gitabo cy'imirongo, nimurabe ngaha ikintu tubwirwa na mwene data Branham tubwirwa kuri iyi ntambuko ku rupapuro rw'ijana na 36 agace ka 12-13. Rero ndafise ikindi kintu mu mutima wanje nagabishijwe ko n'umwami ko nokora, nukwimuka ku bijyanye n'iri tabernakulo n'iri shengero. Ntegerezwa kujya hariya cyangwa mu kindi kibanza kanaka mu mwanya mutoya kubw'intumbero ikomeye, intumbero mwebwe mutazi ko ikintu na kimwe, ariko mwibuke jewe sindiko ndakora ibyo ntazi, kuko nkora nk'uko nkora, ndiko nkora mu bugombe bw'umwami nk'uko nzi kubukoramo. Murabona, iyo niyo mvo. Mwebwe nimba mwizeye ibyo mvuga, rero nimukora ibyo mvuga ko mwokora. Murabona, rero munyumvirize, munyizere nka mwene so. Mwebwe nimba mwizeye ko ndumuvugishwa, ntimutangire insiguro itariyo amajambo yanje. Nimba hariho ikintu kitameze neza, Mana mfashe. Ndazi ko hari ikintu mwebwe mwifuza kumenya, Imana ibimbwiye irazi ko nobibabwira gutyo nyene neza, kandi ntihagire icyo mwongera ko cyangwa ngo mukure ko, mubikore gusa neza neza nk'uko mba ndabivuze. Murabona, kuko jewe mba ndiko ndababwira ibivuye mu mutima, ibyiza nzi bishoboka. Mwebwe mubyizere gusa, mwebwe ibyo gusa mufate ibyo mba ndabivuze ko, kandi mubireke gutyo nyene, bimeze gutyo nyene. Yaranditse ko ngo ukwimuka kw'itabernakulo cyangwa kw'ihema, aha cacapura piramide n'ibihe by'ishengero, akandika ko ngo ukwimuka kw'ihema n'ishengero, cyangwa ukwimukira mu ihema n'ishengero. Ku rupapuro nyene rw'136 hakuri 12-14 aravuga ati, rero icyo ntabwo ari cyo kiranga ko umuntu afise mpwemu yera, ni ukuvuga kuvuga mu ndimi. Murabona, wewe ntiwokwizigira ibintu nk'ivyo, ntimwizigira ivyamwa vya mpwemu, kuko icyamwa cya mbere cya mpwemu ni urukundo, kandi ivyigwa vyo mu bakristo birasaba abantu ko bogira urukundo uko ndabizi, ariko bagahana ko Yesu Kristo atama ari wa wundi. Hariho ikintu cyonyine kiranga mpwemu yera nzi. Icyo kintu kiranga ko umuntu afise mpwemu yera ni ukwizera ijambo ryasezeranywe ryo mu isaha igezweho. Arandika ko ngo muri Eliya na Mose uyu munsi mu kuza kwa kabiri k'umwami. Hejuru arandika ko ngo ikiranga ko umuntu afise mpwemu yera ni ukwizera ijambo ry'isaha, ijambo ryo mu iyo saha. Arabananya avuga ngaha ku rupapuro rwa kabiri mu nyigisho za Bibiliya hepfo ati, rero mu kugaragara cyangwa ukugurwa kw'ikimatanijwe cy'indwi ku iherezo ry'igihe, ariko kuza k'umwami, abantu benshi bazohaguruka kubigwanya, ariko abatoranijwe bo bazomenyera ibanga rikomeye ku iherezo ry'igihe ryuguruwe, kuko bazoronka imvura y'inyigisho z'urushana, inyigisho
inyigisho z'imituragaro ndwi, kandi abatoranijwe bazoronka inyungu zo kuza kwa kabiri k'umwami aje nk'uwisubiza ibyiwe. Kandi turabwirwa ku rupapuro rwa 83 mu gitabo cy'imirongo, agace k'amajana 707. Mumenye igikorwa cy'intumwa y'igihe cya nyuma buzoba ari gutegura abera umugeni ateguriwe umukwe, buzoba ari bwo butumwa bwiwe. Ndifuza ko mwobanza kwiga ABC alphabet, hama mukiga algebre. Ibyo byose biri inyuma y'igitabo nibyamara guhishurwa, ibyo bo bazobihishurirwa, bizohishurirwa bo bonyene. Arandika ko ngo imituragaro, akandika ko ngo algebre bingana imituragaro. Ibimatanijwe mu gice cy'inyuma y'igitabo nabyo aravyandika ko. Hejuru naho arandika ko ngo Eliya wa kane arategura ihanga, arategura abantu kubw'umukwe Kristo kugira ngo bige algebre iyo umukwe azobigisha. Nicyo gituma ari ingirakamaro ubutumwa bwa mwene data Branham, kuko aho niho hari, aho haravuzwe ingene bimeze, ingene hazoba ugushitswa gukuza kwa kabiri k'umwami, ukuza k'umwana w'umuntu azeranye n'abamarayika biwe. No mu butumwa bwiswe ngo ubwoko butatu bw'abizera, imigwi itatu y'abizera. Mwene data Branham aravuga ati, kandi ubu butumwa bw'isaha buriko buratunezereza turi mu kugaragara kw'Imana mw'iyi minsi y'iherezo, mu gihe cyo ku mugoroba, mu gihe umucyo uri kurakayangana, n'ibi bintu byose bikaba byahishuwe, kandi ijambo ryashingiwe intahe biragaragazwa ko ari ukuri. Ibivugwa biraheza bikaba, mbere n'abashakashatsi n'ibindi bintu biragaragaza ko ari ukuri. Ko umwami Yesu Kristo uko yari ari ejo ariko ari ubu n'ibihe bidashira. Hanyuma ni gute umuntu yoshobora gutera ibitugu ibintu nk'ibi byose? Yotegeza kuba ari ubutizera, uwo nta cyizigiro yoba agifise, nta n'umuti wiwe woba uhari. Ni umuntu aba aganzwe n'ubushobozi bwa Satani. Rero kuri uyo nta cyizigiro kiba kikiriho, uyo ni ubutizera. Ubwa mbere twari twabonye uwizera. Mu kibanza cya gatatu naho turafise uwizera akoresha iby'ubwenge. Uwo ni wateye ubwoba cyane, uwizera ku bijyanye n'iby'ubwenge bwiwe. Mwibuke rero aho iyo ni imigwi itatu. Arandika ko ngo uwutizera arabitera ibitugu. Arandika ko ngo abizera ku bw'ubwenge bwabo nabo, abizera ku by'ubwenge bingana ba Yuda. Turabona kwabo bakora nka se wabo Yuda. Hariya hariho Petero n'abandi bigishwa, abo barabizera bukuri. Hariya hari bamwe 70 bashushanya batizera, kandi Yuda nawe nyene yari akiri ngaho hamwe nabo. Uwo yari uwizera, yizera ku by'ubwenge bwiwe. Mbega ibyo bizana iki? Abo bagumaho kugeza babonye ikosa kanaka. Igihe cyose baguma barondera ukwihenda kugira ngo barabe ingene bosigura ibintu. Baragerageza gutega umutego cyangwa barabe ko ari ibintu by'ubupfumu. Bo baba barindiriye ko boronka amahigwe yo kumugurisha. Ni ukuvuga bariko barondera aho bomuca, aho boca. Mu gihe utizera watanarindira, we icyo kintu aragicira urubanza akigira. Uwizera wewe icyo bica ari cyo cyose, we uko biri kose arabyizera, kuko ni ijambo.
aho hari iyo migwi rero itatu, arandikaho ngo uwutizera we arigiye aragenda. Arabandanya avuga ngaha ku rupapuro rwa kabiri hepfo ati mbega bizogenda gute kuri abo bazohaguruka kugwanya bakanegura ivy'Imana izoba iriko irakora, bo bazogira ingorane zikomeye cyane ku Mana, kandi abo ntibazoshobora kuronka ibyo bifuza. Murabona, kubera ko bataba bafise ukwizera kwabo kutaba gushingiye ku byo bazoronka. Bo bazogira ikibazo gikomeye cyane ku Mana, ntibazoshobora kuronka ibyo bifuza, kuko hatanyigisho z'imvura y'urushana z'imituragaro ndwi nta n'umwe yoshobora kumenya ibanga rikomeye ry'ikimatanijwe c'indwi, ibanga rihambaye ryo kuza kwa kabiri k'umwami nk'uko biri mu vyanditswe. Rero ntibazoshobora kuronka imigisha umwami afise mu kuza kwe kwa kabiri. No mu gitabo cy'ibihe by'ishengero ku rupapuro reka turabe ngaha ku rupapuro rwa 56 turabwirwa mu gitabo cy'ibihe by'ishengero aha kuri 56 muri iki kindi gitabo aho bari ku rupapuro rwa 57. Rero ku rupapuro rwa 56 muri iki gitabo haravuga hati mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubitishe amahanga. Arandika ngo abanyamahanga azoyaragiza inkoni y'icuma, aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Ku mpuzu ziwe no ku kibero ciwe handitswe iri zina ngo umwami w'abami n'ubuganza baganza. Ibyahishura na 19 umurongo wa 11 kugeza kuri 16. Natanayeli yaramubwiye ati mbega wamenyeye he? Yesu aramubwira ati Filipo ataraguhamagara igihe wari munsi y'umusukoni nari nakubonye. Igihe we azoza iryo jambo rizoza kugwanya amahanga yose n'umuntu wese, kandi nta muntu azoshobora guhagarara ngo ayagwanye. Azohishura ibyari biri muri buri mutima nk'uko yabikoze kuri Natanayeli. Ijambo ry'Imana rizokwerekana uwakoze ubugombe bw'Imana n'ubutabukoze, rizomenyekanisha ibikorwa byo mu ibanga bya buri muntu wese. None n'igituma yakoze ibyo bintu rizotandukanya. Iyo rero ni minsi iba ari ya Ananiya na Safira bundi bushasha, ya minsi y'abigishwa bundi bushasha hagati mu ishengero. Icyo nicyo gituma bivugwa mu Baroma 2:13 aho arandika ngo ikimenyetso cya Mesiya. Icyo gituma bivugwa mu Baroma 2:13 ati mubyiyumvire ko mwebwe we wibaza ko uzohunga igihano cy'Imana. Harabandanya hadondagura ingene Imana izocira urubanza abantu. Umurongo wa 5 na 17 umutima ukomana uzociga urubanza, ibikorwa bizociga urubanza, imvo z'abantu zizociga urubanza. Nta kizocika Imana bizocirirwa urubanza n'iryo jambo, kandi nta n'umwe azorusimba. Abumvirije ntibumve bazociga urubanza n'ibyo bumvirije. Icyo gituma haravuga ngo bari barabaye mu gikorane kimeze nk'ibi, bari bazi bibarindiriye, bari bazi ko bagira bitege bya bintu babavugishwa bari baravuze imbere y'igihe, ariko ntibari barizeye. Bakengereye imbabazi, impuhwe z'Imana zigaragajwe ku nshuro ya nyuma. Ibyo biri mu gitabo cy'ibimatanijwe. Icyo gituma haravuga ngo bari barabaye mu gikorane kimeze nk'ibi, bari bazi bibarindiriye, bari bazi ko bagira bitege bya bintu babavugishwa bari baravuze imbere y'igihe, ariko ntibari barizeye. Bakengereye imbabazi, impuhwe z'Imana zigaragajwe ku nshuro ya nyuma.
abo barabyitegereje bavuga ko bizeye ariko ntibabikoze bazocibwa urubanza ibanga ryose rizoja ku muco ritangazwe rigaragazwe yaba twotahura iyo nkuru nta n'ibanga na rimwe rizosigara mu bihe byose arandika ko ngo rero tuzoheza dutahure reka turabe ngaha muri iki gitabo nyene cy'ibihe by'ishengero ariko muri iki cyanditswe gutya ku majana 262 Página 262 dice, urupapuro rw'amajana 262 haravuga hati Imana irabo yitegereza umutima ibyo ntibyigeze bihinduka kandi ntizokwigera bihindura nk'uko byagenze mu bihe byose haba hariho imigwi ibiri kandi iyo migwi ibiri bavuga yuko baronka uguhishurirwa kuvuye ku Mana ariko ishingiro ry'Imana rirakomeye ngo muri ko iki kimenyetso umwami arazi abiwe yasomye muri Timoteyo wa 2 umwami aragenzura agasesangura imbere mu bantu ijambo rirasesangura bishaka kuvuga ngo riragenzura Imana iragenzura ibyiyumviro byacu ahantu hihishije yo irazi biri mu mitima yacu irabona ibikorwa byacu ibyo ni ukugaragara kwiyerekana kw'ibiri muri twebwe biva mu mutima akandika ko ngo ubugingo niho hava ugutungana cyane ikibi arandika ko ngo mu bibanza by'ahantu hihishije ibyiyumviro byo mu mutima nibyo bibanza by'ahantu hinyegeje bingana ngo ibyiyumviro rirayungurura rigatunganya imvo yacu n'ihangiro ryacu byose Imana irabizi kubera yo ifatira ku gikorwa icyo ari cyo cyose n'ijambo ryose bizocibwa urubanza niyo twabibazwa ntihabayeho ugutinya Imana mu muzabibu w'ikinyoma kandi bazobiriha kuko abambaza izina ryayo bose bategerezwa kuba nk'uko bibereye abera twoshobora guhenda abantu ariko namba ntituzokwigera duhenda Imana mu bibanza vyinyegeje bingana ivyiyumviro navyo nyine aravyandika ko ngaha arabandanya avuga ati imigisha iza ku muntu iyo umuntu ari mw'utwo tubuto tw'ijambo riba riri muri we aba yararyizeye aba yaramijagiwe ko imvura y'inyigisho iza ku bwacu imvura y'inyigisho z'urushana mu byahishuriye hana 10 imituragara ihishura ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi ni ukuvuga ibanga rikomeye ry'urutare Mose yakubise aho Mose Imana yari yamubwiye iti urwo rutare urarubwira gusa rero iryo banga rikomeye ry'ikimatanijwe cy'indwi ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ry'intare mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza ni banga rikomeye ry'urutare Mose yakubise igihe yategereza kurubwira gusa twebwe ntidushobora gukubita urutare ariko Kristo mu kuza kwe kwa kabiri haje nk'intare yo mu muryango wa Yuda ahubwo twebwe twahamagariwe kwakira amazi yago amazi y'ubugingo budashira isoko ry'amazi y'ubugingo budashira ariwe Kristo urutare mu butumwa bwiswe ngo umukamo uzungujwe wa mbere bwavuzwe 24 z'ukwa mbere mu 2017 uvugirwa aha muri Cayeye Puerto Rico aratubwira ati turi mw'icyo gihe turi mu gihe cy'umukama uriko razunguzwa kugira ngo turonke umugisha wo kujya mu gihugu cy'isezerano uguhishurwa kw'Imana ko mu gihe cya nyuma kugira ngo turonke ukwizera kudushoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama umukama uzungujwe wa mbere
umukama uzungujwe wa mbere Yesu Kristo, kandi muri iki gihe cya nyuma hazobaho umukama uzungujwe, umwana w'umuntu yasezeranywe kugira ngo agaragarire muri iki gihe cya nyuma. Aho hari ibanga rikomeye cyane riri muri Bibiliya ku biremwa abantu. Iryo banga kuzoba ari ukuza k'umwami ku ishengero ryiwe, hanyuma nahaze ku ihanga ry'Abaheburayo byoroshye cyane nk'uko. Ariko kugira ngo ntihabe abigana, byagumye rinyegejwe ari banga, ingene azoza n'igihe azozira, aho azoza ahariho n'ibindi bintu byinshi. Ariko ego mazoza kuko Imana yarabisezeranye. Mu butumwa hariho ubutumwa butubwira kw'ivyo. Mu butumwa bwitwa ngo Kristo n'ibanga ry'Imana rihishuwe, turabwirwa ku rupapuro rwa 14. Rero Imana yari ifise ihangiro n'ibanga ribinyegejwe. Ibyo nshaka kubibwira ishengero kuri uyu munsi. Ibanga rihishijwe iry'Imana yagumanye mu bwenge bwayo imbere y'ukuremwa kw'isi, n'ingene ryaje rirahishurwa kugeza tugeze kuri iyi saha nyene tubayemwo. Hanyuma mwebwe muzotahura neza ibiriko birakogwa ibyo ari byo. Iri banga rikomeye cyane ni ikintu cy'ibanga cy'ikinyegezwa. Ikintu yo yagumanye nk'ibanga, nta muntu n'umwe yarakizi ko na kimwe, n'abamarayika ntacyo bari babizi ko. Imana ntiyabihishuye. Nicyo gituma munsi y'ibanga ry'indwi, igihe hahishurwa ikimatanijwe cy'indwi, habaye agacerere. Igihe Yesu yari ari ku isi, baramubajije igihe yari kuzogarukira, yarabishuye ati n'umwana nawe ntazi igihe ibyo bizobera. Rero Imana ibyo byose ibifise muri yo, kandi n'ibanga. Nicyo gituma habaye agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha, kandi imituragaro ndwi yaraturagaye. Yohana arabuzwa kwandika ibyo ivuze ukuza k'umwami. Icyo ni ikintu kugeza n'ubu we atarahishura. Mbega azoza gute n'igihe azozira? Aca yandika ko ngo ukuza k'umwami ni ikimatanijwe cy'indwi. Kandi no mu gitabo cy'imirongo ku rupapuro rw'ijana ku gace k'amajana 864 haravuga hati, rero murabona huguruwe ikimatanijwe cy'indwi ni mu ibanga ryikuvyemo gatatu. Nibyo nzovuga ko, kandi navuze ko ari ibanga ry'imituragaro ndwi. Imituragaro ndwi mu ijuru izohishura iryo banga. Mbega ni iki kizohishura iryo banga? N'imituragaro ndwi. Aho hazoba ari mu kuza kwa Kristo, kuko Kristo yavuze ko ata n'umwe yari azi igihe azogarukira. Hazobaho amajwi ndwi y'iyo mituragaro azohishura uguhishurirwa gukomeye muri icyo gihe. Rero ndizeye ko kuri twebwe kumbure tutabizi, kandi ntibizomenyekana kugeza muri icyo gihe, ariko bizohishurwa kuri uwo munsi ku isaha bitegerezwa guhishurirwa ko nta n'umwe azomenya ukuza kwiwe, nta n'umwe kandi azomenya ibanga ry'imituragaro ndwi. Rero birashobora kuboneka ko ivyo bifitaniye isano kimwe n'ikindi. Ivyo nivyo dutahura kuri ivyo kugeza kuri uyu munsi, kuko ibisigaye muri ivyo birahishuwe, byarashikijwe, ariko ibyo byo ntibirahishurwa. Jewe nicaye mu cyumba canje narumvise ibyo, kumbure sinabyumvise, ariko narabonye biriko bihishura bitera bija mu mituragaro ndwi. Ntidushobora kurenga ngo dushike hariya, ntidushobora kurenga ngaha, kandi ngaha mu kimatanijwe cy'indwi igihe we yagihishura yakimena, nawe nyine yarongeye aracihisha
aracihoza. Turabona rero ko ari ibanga mu mwuzuro. Ntiharagera isaha y'aho iri banga rimenyekana, twebwe tugejeje ngaha. Ibisigaye muri ivyo bizomenyekana igihe Kristo azoba agiraze ku bw'umugeni wiwe, canke ku bw'ico kintu cyose kizoba kibwira kibe muri uwo mwanya. Arandika ko ngo imituragaro irahishura ikimatanijwe c'indwi bingana ukuza k'umwami hazananye na Eliya na Mose. No ku rupapuro rw'106 ibi byose biba ku iherezo igihe ishengero riba ryuzuye. Ku rupapuro rw'106 agace ka 920 haravuga hati, nimuraba aho turi aha mw'isonga rya piramide, aho ni Imana yavyerekaniye biciye mu Bibiliya no mu bimatanijwe ndwi, arivyo vyahishuwe mu buryo butunganye. Harindiriwe amabanga indwi. Arandikaho ngo imituragaro ku kanyuma mu kuza k'umwami hamwe n'izamurwa ry'ishengero. Murabona ivyo biba imbere y'izamurwa ry'ishengero, birashobora kuba imbere y'ejo ubutaraca. Aravuga ati ngo haba harindiriwe imituragaro ku kanyuma mu kuza k'umwami. Arandika kuko ibyahishuriwe na 10 kuza kwa 6 imituragaro mu kuza k'umwami. Urupapuro rwa 4 hejuru haravuga ngo kandi nihuzura igitigiri cy'abatoranijwe b'Imana mu mubiri w'ibanga wa Kristo, abo bose banditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Aho rero hazorangira igihe cy'imbabazi, kandi umwami azohaguruka ave ku ntebe yo kuvugira abantu. Ahari nk'umuherezi mukuru wo mu rutonde rwa Melikisedeki, azokwakira igitabo mu kuboko k'iburyo kw'ivyagiye ku ntebe, ni kuvuga mu kuboko k'iburyo kw'Imana. Icyo gitabo kimatanishijwe udushashara kirazinze uhereye igihe Adamu yagitakaza, kandi cyagumye mu kuboko kw'Imana. Muri iki gihe cya nyuma niho umwagazi w'intama w'Imana Kristo azohinduka, areke kuba umuherezi mukuru, abe umwami kandi abe umucamanza, kandi azokwakira igitabo akizingururire mu ijuru, akizane ku isi kizinguruye, agihereza umuntu kugira ngo uwo muntu akirye, aheze avugishwe ivy'amahanga menshi, amoko menshi n'indimi nyinshi. Aho rero niho Isirayeli bazokumviriza uwari ico gitabo ariko aravugisha iby'amahanga menshi, amoko menshi n'indimi nyinshi. Aho niho kandi hazokumvikanira ukuvugwa ku munsi wo kwihora kw'Imana yacu mu gitabo cy'ibihe by'ishengero. Ku rupapuro rwa 50 haravuga hati, nka kera hepfo, nka Yeremiya wa kera we yabaye umuvugishwa, yarize cyane kuko abantu ntibakiriye ijambo ry'Imana, uguhishurirwa bagushize ku ruhande. Y'amaso yakamwe urubeya, Mose na Eliya y'umucamanza n'ubu ariko arafata amajwi y'ubuzima bw'abari n'umubiri bose, azunguruka cyaha na hariya mu isi yose. Nta kintu na kimwe we atamenya. We arazi ibyifuzo biri mu mutima n'icyo umwe wese aba agamije gukora. Nta kintu na kimwe gihishijwe kitazohishurwa, kuko ibintu byose bisigara vyambaye ubusa imbere yiwe. Umwe azobitubaza mu vyibaze. We arazi n'ivyo wewe uri kuriyumvira mwaka kanya. Ego we ahagaze ngaho nk'umucamanza, amaso yakurubeya kugira ngo ace urubanza. Umunsi w'imbabazi, arandika ko ngo ikiringo cy'ubuntu, umunsi w'imbabazi wageze ku iherezo ryawo. Abantu bihane baba bagororotse mu gihe hakiriho igihe. Mbega bizogenda gute igihe isi zo kwaka umuriro? No kuri 52 ni murabe ngaha ibyo avuga hepfo.
ariko umunsi umwe ya maguru y'umuringa azoba ahagaze. Arandika ko ibyahishura na 11, 19 rimwe kugeza kuri 20 na 11, ibyahishura na 11 gatatu. Ayo maguru azoba ahagaze ku isi, azoba umucamanza w'isi yose, kandi azocira amahanga abantu bose mu butungane. Nta buryo buzobaho bwo guhunga icyo gihano. Icyo gihano ntikizohindurwa kandi ntikizogabanurwa. Uwo atagororotse azobandanya aba uwutagororotse, uwanduye azokomeza kwandura. Umuntu ntiyigera ahinduka. None ni kubera ko batabikoze rero ntibazobwire babikora. Ayo maguru y'umuringa arandika ko ngo Mose na Eliya azokuraho umwansi, azoturira, azozimanganya Antikristo, igikoko, igishushanyo n'ibibi byose imbere yiwe. No kuvuga Roma yose, Vatikano, igikoko ariwe Papa, igishushanyo cy'igikoko ariyo Leta Zunze Ubumwe, ivyo byose bizozimanganywa. We azozimanganya amasisteme ya ekleziya bafashe izina ryiwe kugira ngo barihumanye, kugira ngo bajyanduze. Ukukayangana kwabo azobashwanyagurana na Antikristo. Abo bose abagoramye, abiyita abagezweho, hariho abatwenga banatoya, abo bantu ntibari ku mwanya. Abamoderniste, abaliberale bose bazoba bari ngaho. Urupfu ni kuzimu, arandika ko ngo uburinganire bwa gatanu nimva bizoba biri ngaho. Egume niho bizoba biri, kuko we niyaza ibitabo bizozingurugwa. Aho rero n'igihe hazoboneka ishengero, umutumba ndetse n'inkumi 5 z'ibijuju. We azotandukanya intama n'impene niyaza. Azofata ubwami kuko n'ubwiwe, kandi hamwe nawe azozanana n'amasinzi umugeni wiwe, aribo baba baje kugira ngo bamukorere. Imana ihabwe icyubahiro n'ubu nyene canke ntibizokwigera biba. Wihane igihe kitararengana cyane, wikangure uve mu bapfuye, wakira Imana, wuzure mpemu wayo canke uhombe ubugingo budashira. Arabananya avuga ati no kuvuga ibihano by'Imana ku rupapuro rwa 4 aho twari twagejeje. No kuvuga ibihano by'Imana, ibyago bigiye kugwa ku bwoko bw'ibiremwa abantu. Aho niho hazoshikirizwa Yesaya 61 umurongo wa 2, kuko mu minsi ya Yesu we yaje ariko arigisha umwaka Imana yemereyemwe abantu wari uhwanye n'ikiringo cy'ubuntu. Aho twagize imyaka 2000 yo kwigishwa k'ubutumwa bwiza. Ku rupapuro rwa 15 reka turabe ngaha tuharabe ikintu. Ku rupapuro rwa 15 agace cyangwa umurongo w'ijana na 10. Wewe ubonye amayerekwa nigitangaza, kandi ndashimira Imana ku bw'ayo mayerekwa. Ariko no kuvugwa kw'ijambo nabyo ni incuro ibihumbi n'ibihumbi birarengeye ivyo. Aravuga ngo ukuvugwa kw'ijambo navyo birarengeye amayerekwa. Rero turi mu gihe ngirakamaro cyane, aho buvugishwa buhwanye n'iki gihe cya nyuma. Buri mu majambo no mu migani no mu minsi mikuru y'Abaheburayo no mu bundi buvugishwa. Ubwo buvugishwa bwegeraniye hamwe kugira ngo bushikirizwe mu iki gihe cya nyuma, kuko no buvugishwa bw'umunsi w'iherezo. No ku rupapuro rwa 90 mu gitabo cy'imirongo, agace k'amajana 775 haravuga hati turagomba kwakira ubuntu bw'izamurwa. Turifuza ko tuba twiteguye mu gihe iyo mituragaro y'ibinyegezwa izoturagarira hariya, ishengero rikazamurwa. Turagomba ko twuba twiteguriye kuvyakira mwami. Arandika ko ngo imituragaro be n'ubuntu bw'izamurwa.
aha niho dushoboye ya ha corrido el tiempo, kugarukiriza kuko umwanya wagiye. a estar puestos así en pie Reka rero duhaguruke y todas estas escrituras kandi ibi byanditswe luego byose las estaremos abundando hanyuma más. tuzovyagura tubivuge ko byinshi, Creo que con lo que hemos ariko hablado ndizeye ko hamwe n'ibi tuvuze tenemos en este estudio ngaha muri izi nyigisho turafise amakuru menshi de lo que Dios estará y'ivyo Imana izoba kandi iriko irashikiriza muri iki gihe cyacu, kugira ngo gutyo ntiducikwe, ntibiducike ngo biduce hejuru, de lo que Dios ugushitswa dijo kw'ivyo Imana yavuze que iba a acontecer ko bizoba en una gran carpa bibera catedral. mu ihema rinini katedrale. Y ya tenemos la gran Kandi carpa kugeza ubu catedral. turafise ihema rinini Por lo siguiente, katedrale. Rero mu yandi Tenemos majambo, que estar con nuestros ojos espirituales amaso bien yacu yo mu abiertos buryo para ver bw'impema ategeza kuba lo que va a ahumuye estar neza ocurriendo kugira ngo turabe en ivyari una kuzoba gran biriko carpa birabera catedral. mu ihema rinini Y no katedrale. puede ser otra cosa sino Kandi lo ntibishobora que kuba fue ibindi prometido. uretse ivyasezeranywe, No puede ser distinto a lo que ntibishobora ya kuba fue bitandukanye profetizado. Y n'ivyahanuwe. ahí no se nos va a escapar. Aho rero ntibizoducika kuko tuzoba turiko turaraba Vamos a amasezerano, estar mirando tuzoba lo que turiko ya fue turaraba profetizado. ivyamaze guhanurwa kuvugwa. Vamos a dejar ya así inmediatamente Reka con muri aka nosotros en kanya este nyene tema, twakire muri el iki misterio de lo que cigwa Juan, ibanga ry'ivyo pero Yohana yumvise que no pudo ariko escribir. ntiyavyandika. A nuestro preciado Twakire uwo hermano twishimira y mwene amigo, data el inshuti doctor yacu Dr. William Soto Soto Santiago. Santiago.